hari abantu baza babaraba bakabona nka mama Burundi asa neza yambaye agakanzu keza yambaye akarato keza nje kubereka iyo bipfa nyine cyubahiro yavuze yuko umushahara w'umukozi wa leta ushobora kubesha ushobora gutungisha umuntu mumaze igihe kingana gute muhakorera ngaha twe tumaze imyaka 6 dukorera ngaha twatanguriye ku hegitari 5 ubu tugeze ku 43 kandi aho hose twaza turagura mu mwimbu uvuye mu byo twakoze ngaha nabone abakozi basanzwe bakorera ngaha bararima bakorora kuvyo twagiye turabigisha ngaha urone ko mbona ibi bigori bitotahaye bimeze gute ibigori kugira bitotare gutyo murabona ko ari gihe cizuba twebwe turabivomera si ibi gusa turafise n'ibiraya ivyo byose biratotahaye hari uruzi ngaha eka nta ruzi ruhari ariko turafata tukavoma bambe tukagenda hari ku matangi turafise forage ire kumwonga iraduza amazi kashira mu matangi ariyo yariya hanyuma tukaja twesara matwiyo tukaca tuyazana ngaha mu bigori mbe habahita gute aha bahita Bitare ni muri inde muri zone Bitare commune Bugendana intara yagutse ya Gitega iyo president avuze ati ikigori ndagikeneye ndacivuturira ngibi ngaha vya bitoki azavuga ati ndakibonye ndagica ngikigisenyi aha ni mwitongo kwa nyine cubahiro mwarabonye neze ko nyine cubahiro yateye surprise mutima amusanga mu murima nanje ngaho no munsi abantu begenye n'icubahiro kano ka video baze ukamurungikira bamubwiye iti simbizo asema vumba nawe yaguteye surprise politiki rero kuronka ivyo dufungura tubironka ari uko tuba twakoze tuba twarimye apana ngo tuba twasumye iyi migozi ni iki iyi migozi mbona ngaho mengo niyo kwanikira kw'impuzu ivyo ni birembezo dukoresha mu kurembera izo tomate uko itomati zidugira ku iyo migozi yo biraryoshe bosi ni sawa akumengo uri muafande mwanda kwaza kano gato ya abafande nakomenda kubaza ivyano mazi ntacho basi muboneka ntacho ndabiziko nese amazi y'imvura nje mushasha imvura ntiragwa uri ngaho oya okay ko nabona ari intuzenya andi nayo mata samuna sabando nk'umuntu nta n'umufande ndayibona nida so mugabo nkuko mubibona murabona neza yuko iyi ni mireko murabona mireko iyi ni tanke y'amazi bisigura yuko nta nima na rimwe ritakara murabona neza yuko nta nima ritakara murabona bisigura yuko amazi yose aza mu gihe c'imvura amazi aza mu gihe c'imvura aca bakorekte agaca yinjira ngaha muri no tanki agaca bandanya avomera ibitegwa bakunze simeza bavumba jewe murazi ko nabemereye yuko no musi ndabatembereza ahantu hose umuryango wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu wiyungunga byita kwiyungunganya kuko murazi neza yuko nyine icubahiro yavuze yuko umushahara w'umukozi wa leta ushobora kubesha ushobora gutungisha umuntu ariyo mpamvu bisaba ivyo ubukora byose ugomba kwiyungunganya andi kumwe na nyakubahwa ngana saga muzee namahoro kabisa mutabande nitwa Manirakiza Eri kamuteje kinga ndi responsable wa kuri site ya Bitare ya Nyaricubahiro turanguriramwe imirimo itandukanye yego kurima korora byose tubikora kijambere mumaze igihe kingana gute muhakorera ngaha twe tumaze imyaka 6 dukorera ngaha sawa kiri interesse bisigura yuko imyaka 6 umva amaze imyaka 5 n'umukuru w'igihugu yego mugabo umaze imyaka 6 dukorera ngaha cyo twaratanguranye akiri umunyamabanga w'umugambwe yego hanyuma araba umukuru w'igihugu turi kumwe aha hantu nije nahamenye umushike
twatanguriye ku hegitari 5 ubu tugeze ku 43 kandi aho hose twaza turagura mu mwimbu uvuye mu byo twakoze ngaha. Urumva impamvu navuze ati jewe ndavuye Bujumbura nze kuko hari amajambo menshi ahora avugwa surtout ngomba kuko nyine icubahiro umukuru w'igihugu hari ukuntu abagomba kuba kubera akarorero kuravye amabanga bafise n'amabanga menshi kugira avuga ati aje mu murima surtout kugira yumvire surtout byamujemwo gute ko numva yuko mumaranye igihe mufitanye uburambe neza cyane kugira yiyumvire kurangura imigambi no kuvuga yuko yagombye kwereka akarorero abene gihugu agombye kwereka ko karorero abene gihugu aca bishira mu ngiro iri tongo rero niryo yiguriye ubwiwe nababwiye ko twatangure ku mahegitari 5 kugeza turarima turimbura ibyo dukuyemwo tuca tugura izindi hegitari 5 mu mwimbu dukuye ngaha uvuye ngaha nyene turasubira gutyo kugezaho ubu tumaze kugira ku hegitari 43 none rero mwambajije muti ico ubona coba kifitiye akamaro abene gihugu kubwira itungo ya nyene cubahiro ni igiki twebwe akamaro iri tongo rifitiye abene gihugu nuko baraza bakaronka akazi kandi barahigiye ibintu byinshi cyane byo kurima kijambere nabone abakozi basanzwe bakorera ngaha bararima bakorora kuvyo twagiye turabigisha ngaha hano korora murahororera turahororera cyane inka intama turafise n'umugambi wo kugira ibintu bijya byitwa fromage urone ko mbona ibi bigori bitotahaye bimeze gute ibigori kugira bitotare gutyo murabona ko ari gihe cizuba twebwe turabivomera si ibi gusa turafise n'ibiraya ivyo byose biratotahaye hari uruzi ngaha eka nta ruzi ruhari ariko turafata tukavoma bambe tukagenda hari ku matangi turafise forage ire ku mwonga iraduza amazi kashira mu matangi ariyo yariya hanyuma tukaja twesara matwiyo tukaca tuyazana ngaha mu bigori rero nico gituma mubona ibigori bimeze neza bitotahaye ubwo buhinga hari n'abandi bene gihugu bamaze kubwigira ngaha hariho abantu bamwe baje twarabibigishije nuko ari abo mu ntara ya kure baraje kubwigira ngaha kandi baramaze kubikoresha barabonye ko bifise akamaro cyane urumva mu ncamake ahanini ni uturorero kuba uburorero no kuba karorero kandi noneho murazi neza yuko civugo ciwe ari kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura no mufuko uronke amafaranga none imvugo yabaye yo ngiro none ndashobora gutembera nkaraba ivyo bigori nkitemberera ko je burya kenshi ndivuga hari kugira abantu babone exactement yuko aho ndi mbe habahita gute bahita Bitare ni muri inde muri zone Bitare commune Bugendana intara yagutse ya Gitega nivyo tunari nkene bamenye yuko navuye Bujumbura nje kuba icabona cyaho nyine icubahiro ukuntu kwiyungunganya kabisa kuko hari abantu bibaza yuko umukuru w'igihugu nawe adashobora kwiyungunganya ariyungunganya cyane nimba yarasanzwe ni imigambi yarasi kuvuga ngo byaca bihagarika hari abantu nyine icubahiro yari karigisha aravuga ati nukora amasaha 8 ayo masaha leta yashinze nambura umukozi wa leta canke iki mugabo yandi masaha nawe ugira iki wiyungunganya neza cyane naje kubereka kuko hari abantu baza babaraba bakabona nka mama Burundi asa neza yambaye agakanzu keza yambaye akarato keza nje kubereka iyo biva neza cyane abantu babibaza yuko ngo namakori ngo yiwacu oya raba bino bigori murabe ibi bigori murabe ibi bigori iyo president avuze ati ikigori ndagikeneye ndacivuturira ngibi ngaha araza ngaha
raba uno murima w'ibigori, murabona bino bigori ngene bitotaye, murabona bino bigori ngene bitotaye, ndabira murabona ano matuyo, ajya matuyo yavuze y'amazi ngaya ngaha, amatuyo bakoresha mu kuvomera, murayabona ngaya ngaha. Vya bitoki azavuga ati ndakibonye ndagica ngiki Gisenyi, murayibona ngibi. Aha ni mwitongo kwa nyine Cubahiro. Mwarabonye neza ko nyine Cubahiro yateye surprise Mutima amusanga mu murima. Nanje ngaho no munsi abantu begenye n'Cubahiro kano ka video baze ukamurungikira bamubwiye iti simbizi wase Mavumba nawe yaguteye surprise. Muri bwa ko nyine Cubahiro yavuze yuko azobaza umuryango wanje yuko se Mavumba ari byo ari sokuru. Nanje murabona yuko nageze mwitongo kwa nyine Cubahiro naje kuhagende kugira mubone exactement ko ari hondi muzabona muri televiziyo. Raba ya mahangara raba ibi aya mahangara ya aha ai indani hariyo ibitegwa ushobora gutera mu nzu, ibirimirwa mu nzu, murayibona. Nukuri turafise indongozi z'abakozi, turafise indongozi z'abakozi nkuko mubibona. Aya samajambo ibi ni bikogwa, aya samajambo ibi ni bikogwa, ibi ni bikogwa. Uno muvyeyi mubona bari ngaha era murabona hari aya namashu, aya namashu, aya namashu uko mubibona hariya, murabona ingene babisa neza. Ibintu bimeze neza cyane, murabona ko ari hangara. Iyo ni dawa. Na kanyaga ndani? Kanyaga. Izi ni tomate. Murayibona? Izi ni tomate. Uko mubibona, izi ni tomate. Murabona neza izi ni tomate. Raba. Ahandi ni ndani. Murabona neza aha ibi bitegwa raba aya n'amatiyo, murabona mana we. Ubu ni ubuhinga bwa kijambere, ubuhinga bwa none bwo kurima. Mana nuko atamuhinga mfise ngo ndamubaze bino bintu byari byo. Iyi migozi niyo kwanikira ku muzu, niyo gukora iki? Murazi yuko murazi neza yuko nyine Cubahiro umukuru w'igihugu politike yiwe ya mbere nuko politike yiwe ya mbere nuko turonka ivyo dufungura. Politike rero kuronka ivyo dufungura tubironka ari uko tuba twakoze, tuba twarimye, apana ngo tuba twasumye. Iyo Nyacubahiro avuze ati nkeneye urutomate ndagwisoromera ngibi ngaha, murabona neza yuko aguma abera karorero. Akana karorero keza, ubonye umurongozi arima, umurongozi ashobora kurima, akarima kijambere, akarima muri ubu buryo, murabona neza ko ari ibintu by'amateka. Ibi rero ni kugira twebwe zina murundi wese aho turi dushobore kumwigirako. Murazi yuko abarundi be dukunda kwitagatira, dutagate dukora.
hagati dukora ntihagere umuntu azoza arajya umuhari ngo nyine icubahiro ngo biki n'ibiki ngo première dame ngo biki n'ibiki jewe naje kubatembereza mubone aho bakura inyuma y'akazi y'amabanga iyo kiba cyarabahaye rabaho baca baja naha bisigura ko bataruhuka nyine icubahiro yamavuga ati turafise umwanya ukwiye wo kuruhuka. Iryo niryo jambo akunda kuvuga kuko yamabaza ati ugerageje ukabaza ati sokuru wa sokuruza wawe arihe araruhutse mugabo dufise umwanya munini wo gukora umwanya wo gukora rero nibi ngaha nibi kandi burya Imana izotubaza ivyo twavuye ku isi dukoze nivyo twaranguriye isi raba buno burorero ariko aratanga aha n'umwanya wose urarima ni mwihangara twe twamenyereye yuko tugira amasaison ukarima ubuga curindira mugabo urabona neza yuko avec buno buhinga buhari umuntu ashobora kurima umwanya wose je ndisimbizwa se mavumba nyuma bandanye mugira mugabo reka boss ni sawa ukorera nga ngomba kubaza akabazo kamwe umeze neza yego meze neza. Iyi migozi ni iki iyi migozi mbona ngaho mengo niyo kwanikira ku impuzu ibyo n'ibirembezo dukoresha mu kurembera izo tomati ibirembezo guko itomati ukwegera microgate guko itomati zidugira ku iyo migozi niyo zidugira ko burya rero turafise aho ubundi twita ubu clips cha dukoresha mu kuboha itomati yego dukoresheje iyo migozi ubu tomati rero dugirako urumva urutomate rudugira kuri iyo ntuzenya ku mugozi. Hama muca muzivomera gute? Mu kuzivomera amatiyo ubona yuko munsi y'amashashe hari amatiyo ubona yuko hari amatiyo. Dukoresha ico bita irrigation gutagute. None kubera iki bahisemo kurima mwene uko nga kuki batarimye hanze kuvuga urime muri sere no kuvuga uri kurikingira ingwara igiterwa uri kurikingira ingwara ntigifate kurabona ibiterwa birimigwa hanze birakunda guhura n'ingwara imiyaga ugasanga imvura urabona yuko imvura ishobora kugwa nkuko umuntu ataravyiteze ushosanga ari igiterwa kirononekaye. Aha kenshi iyo mwimbura itomati zingana gute mwimbura amatona ngahe itomati? Anye iyo twimbuye itomati turashobora kuronka itoni 5 6 murima mu gihe kingana bari mu gihe kingana gute? Nakuvuga zino tomati nizo bita tomati indetermina. Zino onye zitanguye mu mezi 3 ziba zamye iyo tutanguye kwimbura rero zimara amezi 8 turiko turamura. Namura amezi 8 kuva zitanguye kwama. Hama inyuma yawe mezi 8 muca kandi muca mutera izindi mbuto. Shadu ziba zamaze guheza kwa zazamuye shadutera izindi mbuto. Nkubu onye ariko ino sere yagenewe itomati. Dushadusubiza mu nyene itomati muri sere jane muri isere hashobora kubika niki ino sere ico igiterwa twahisemo tubona cimbuka twahisemo itomati bona ino sere yagenewe itomati. Hari n'ibindi nyene biterwa nyene biba mu isere yego birahari nku twagize ese turabona yuko concombre zishobora kuba muri sere turabona poivro yuko zishobora kuba muri sere ariko chucha turaba umwimbu cyo no kwita rentabilité tumaze kubona rero umwimbu twaciye duhitamo rero yuko naho poivro na concombre navyo nevyimbuka ariko itomati nazo zirimbuka cyane. Yego amazi nayavaye amazi turafise koresha mu kuvomera amazi ava mu matangi nko turafise amazi ashikira arico avuye ni regide zo cyane oya ava muri forage iri he? Forage iri uvuye nko ngaha ni ko ibirometero nka 5 ibirometero nka 5 ubushikiriye aho ayo mazi ava muri forage mukoresha amapompe ushika kurajya amatangi nkubu ubonye ayo dukoresha twenga hanye muri se ava muri forage akashashikira mu itangi hama rero iyo dukeneye kuvomera turugurura
tugashiramwo amazi bivanye n'ukuntu tubona umurima unyote ukeneye amazi. Nibi bigo umva mwebwe nta saison nta mwanya numwe mu muturiko murarima. Oya ko amazi turayifitiye bya biterwa byo hanze hariho amazi turafise amapompe duca dukoresha amapompe rero tugama tuvomera. Umva no mu kimwe murarima. No mu turarima. Bene wacu ibi bintu murumva yuko ari ibintu bihambaye ni ibintu atamurundi numwe atovyigirako. Ndibaza byari bishasha ni bishasha naje nabiboneye ngaha kubera umukuru w'igihugu wacu ari ku kivi ashira imbere uburimyi twabonye ibishasha bijanye n'uburimyi bwo kurimira mu nzu cyane cyane. Mbe hayi bugenda urimvukira ngaha? Ndimvukira ngaha. Itomati ngaha mwarazirima? Zararimwa mugabo ntizarimirwa mu nzu. Zarimirwa he? Ngaha anye mu kino kigo cy'umukuru w'igihugu itomati zatanguye kurimirwa ngaha nyene muri sere. Ahandi barimo itomati ngaha ni he? Mu myonga abene gihugu bazibira mu myonga ngaha hasi mu mwonga hani nahantu ubwa mbere hari miki ngaha cyangwa hari nyovu ngaha anye yari nyovu ariko ubonye harahindutse urabona yuko ubonye haje uburimye bushasha harahinduka nyanicuba harahumbaka amasere yo kurimiramo itomati. Yego urakoze cyane. So murabona rero ya ntuzenga narinzi yuko ari migozi banikira ku impuzu niho hadugira itomati umva niho bigenda. Ibiharage byo haba ibiharage byo haba mugani ico dufatira kuri wa mwimbo umwimbo ushuba mutoyi. Itomati zozo ni sawa. Tomati ngaha anye zirimbuka cyane. Sawa. So bakunzi basimizwa Semavumba nkuko mubibona ahandi ibintu by'amateka gusa nta bintu byinshi novuga namwe muravyiboneye murumva iyi nshuti nasanze ngaha aha indi ni bugendana murumva yuko n'amazi barayimbye umva ibi ni cigwa ku bantu ofete nyene icubahiro burya ni umuvyeyi n'umulideri. Rero umuridere mwiza abera akarorero aba barongo umurongozi mwiza n'ubera akarorero abandi. Rero aha murabona neza yuko ntiyavuze amasigara cyicaro avuze ati umunwa wose uronga ivyo ufungura. Ikibazo cya mbere waca wibaza ati none nyene nicubahiro kutubwiye ati umunwa wose uronga ivyo ufungura wewe uri kurakora iki? Raba ivyo ariko arakora ngibi yaciye azana n'ubuhinga abarundi batari bamenyereye ubuhinga bushasha aho abantu bashobora kurima mu masezo yose. Ako nakarorero keza kuri buri murundi wese avuga ati ndakunda igihugu canje. Naho urashobora kuba ufise imitahe warabuze ingene worima ashobora ari nk'aba diaspora benshi baze banyandikira bambaza ati mbese imbizi nzorimahe. Urabona neza yuko uburundi ni igihugu umuntu ashobora kurimamwo kandi bigakunda. Ahandi ndaza kubereka n'ibindi mubandanye munkurikirana. Jewe ndi Simbizi wa Semavumba ndabakunda cyane.